Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Abantu ibihumbi 7 bamaze guhitanwa n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategetswe kuvuga mu buryo burasuka ibintu 5 bakoze mu cyumweru gishize. Ikaje mu makuru y'iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Intambara yera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze guhitana abantu ibihumbi 7 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Judith Suminwa yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Fidele Nyongabo. Mu bapfuye harimwo abagwanyi n'abasivili. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Judith Suminwa yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere. Yasiguye ko abarenga ku bihumbi 3 bishwe mu gisagara ca Goma, mu gihe abarenga ibihumbi 450 batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe. Judith Suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekeye iyubahirizwa ry'imbibe za Kongo kitatoregwa inyishu, ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu. Muri iyo nama yo mu Busuwisi, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko agateka ka muntu kw'isi kageramiwe bikomeye. Yavuze ko amabi ateye agahinda ari karabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku bihumbi 40 barahungiye mu Burundi, kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na Kongo. Bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe ONU ku munsi wa 5 w'indwi irangiye. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo. Yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu. Yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'Uburusiya na Ukraine irangira. Guterres yasabye ko ibyo bihugu byagera ku mahoro nyayo kandi arambye nyuma y'imyaka 3 ishije Uburusiya buvogereye Ukraine. Jeni Mukankushi. Ibitangazamakuru bivuga ko inama yo ku rwego rwo hejuru y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yavuze ko iherezo ry'amakimbirane rigomba kuba riri mu murongo w'amasezerano ya ONU n'imyanzuro y'inama rusange yayo. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije ko ibikorwa by'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022 byanyuranije n'amahame remezo y'umuryango mpuzamahanga. Guterres yavuze ayo magambo ye mbere y'inama kuri Ukraine kuri uyu wa mbere i New York muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira abanyamuryango ba ONU gushyigikira umwanzuro wayo ivuga ko wibanze ku guhagarika intambara. Uyu mwanzuro utandukanye ariko n'uwatanzwe na Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba. Icyo cyifuzo gisubiramo iby'umuryango w'abibumbye usaba ko Uburusiya bukura ingabo zabwo muri Ukraine kandi bugahagarika imirwano. Muri iryo jambo rye kandi Guterres yamaganye impfu zikabije zidakwiye kwihanganirwa n'isenyuka ry'intara ya Gaza, kimwe n'ibikorwa by'agahomamunwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Uburusiya buzemera ko ingabo z'Uburayi zoherezwa muri Ukraine kubungabunga amahoro n'umutekano. Fidel Nyongabo. Perezida Trump yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu biro vyiwe kuri uyu wa mbere, igihe yariko yakira Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi wo kwibuka imyaka 3 irangiye Uburusiya buteye Ukraine. Perezida Trump yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azokwemera ko inteko zijeje gucungera umutekano zo ku mugabane w'Uburaya zirungikwa muri Ukraine. Perezida Trump yavuze ko yamubajije ico kibazo kandi ko yamubajije ko bavyumvikanye ko Putin atazorondera ingwano y'isi yose.
abo baperezida bombi baganiye ku kugena ibintu byifashe muri Ukraine. President Trump yarahinduye imigambi yo hanze ya leta ya Amerika, aho yashize ku ruhande abategetsi b'ibihugu vy'i Buraya mu gihe ariko arondera guhagarika vyihutirwa ingwano muri Ukraine. Mu ntango z'inama na President Trump, President Emmanuel Macron yavuze ko bategerezwa gukora ibishoboka kugira amahoro y'ukuri ashikweko muri Ukraine, kandi ko ari igihe gihambaye cyane kuri Amerika n'umugabane w'Uburaya. Bitegekanijwe ko President Trump yakira kuri uyu wa kane uyu ni mutegetsi akomeye ku mugabane w'Uburaya, umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer. President wa Amerika ejo kuwa mbere yaratangaje ko afise icizere ko Amerika na Ukraine bizokumvikana vuba ku masezerano yerekeye ubutare ngirakamaro cyane bukoreshwa mu vyerekeye ubuhinga bwa none. President Trump yagize ati, I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement. Nzobonana na President Zelensky, ashobora kuzoza muri iyi ndwi canke mu ndwi iza kugira atari igikumu ku masezerano yerekeye ubutare bufise akamaro gakomeye bukoreshwa mu buhinga bwa none. Tuzobonana mu biro Oval Office. Bizoba ari ibintu vyiza. Ayo masezerano ariko arategekanywa, ari hafi yo guherahezwa. President Zelensky arifuza kuza kuyatera kw'igikumu mu gihe tuzoganira no ku bindi bintu bitari bike. Bizoba ari ibintu vyizaje. Hari nyuma yuko abonanye na bagenzi we bo mu mugwi G7 w'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Kurwanya iterabwoba muri Maroc cyatangaje kuri wa mbere ko cyaburijemo ibitero byari byateguye kugabwa n'umutwe wa leta ya Kisilamu mu karere ka Sahel. Jeune Mukankushi, iki gikorwa gishimangira iterabwoba rituruka ku barwanyi b'abajihadiste bo muri Sahel nk'imitwe ikorana n'uwa leta ya Kisilamu n'uwa Al-Qaeda yagura ibikorwa byayo muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abakekwa bafatiwe mu mijyi 9 itandukanye bahabwaga amabwiriza n'umuyobozi wa leta ya Kisilamu muri Libani, nk'uko umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza muri Maroc Haboub Cherkaoui yabibwiye abanyamakuru. Uwo muyobozi Cherkaoui yavuze ko abakekwa bafite hagati y'imyaka 18 na 40 bahuguriwe kuri internet. Akomeza avuga ko benshi muri abo bafite indi mirimo bakora y'igihe na gihe. Yasobanuye ko ibisasu biturika hamwe n'ibikoresho by'ubumara byabonetse mu gihe cy'ibikorwa by'ubugenzuzi. Hejuru y'intwaro zihishe hanabonetse n'imbunda harimo n'izirashisha mu karere k'amajyepfo y'Iburasirazuba ka Erashidia hafi y'umupaka wa Algeria. Umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza Cherkaoui yanavuze ko mu myaka yashize amashami y'umutwe wa leta ya Kisilamu muri Afurika yinjije abarwanyi barenga 130 b'abanyamaroc. Kuva uwo mutwe ushinzwe mu 2015, ibiro bikuru by'ubutabera bishinzwe iperereza byashenye ibirindiro bibarirwa muri 100 by'abarwanyi kandi byataye muri yombi abantu barenga 1000 bakekwagaho kuba abajihadiste. Igitero cy'abajihadiste cyaherukaga mu gihugu nicyo mu mwaka 2023 ubwo abambari 3 b'umutwe wa leta ya Kisilamu bicaga umupolisi wa Maroc mu mujyi wa Casablanca. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango Kaja Kallas yatangaje ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byabaye bisubitswe. Temistokle Mutijima. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga kandi ko amasezerano yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo. Byatangajwe na Madame Kaja Kallas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wazigamye amafaranga y'amayero agera kuri miliyari 300 yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza, nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi. U Rwanda rukaba rwari rwaragenewe miliyoni 900 z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga. Ayo masezerano yari ataratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo yahagarike kuvaho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda watangiriye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaja Kallas ukuriye ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yagize ati, ibintu bimeze nabi kandi bishobora guteza intambara y'akarere. Ati, ubusugire bw'igihugu ntibugibwaho impaka haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Ukraine. Amahame y'umuryango w'abibumbye ONU agomba kubahirizwa aho ariho hose. Madame Kallas yavuze kandi ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe.
umuryango w'ubumwe bw'uburayi wafashe kandi umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashe ahabera intambara. Mu mpera z'icyumweru gishize, minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, imushinja gushyigikira umutwe wa M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaganye icyo cyemezo ruvuga ko nta shingiro gifite. Undi wafatiwe ibihano ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe wa M23. Uwo mutwe na n'ubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe. Urakoze Themistocle Mutijima. Abasirikari 194 bakomoka mu bihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika Amajyepfo bari bamaze iminsi baragote mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 kuri wa mbere bemerewe kuva muri uwo mujyi berekeza mu bihugu bakomokamo. Muri abo harimo 186 bakomerekeye ku rugamba, abandi 6 n'abagore twite bakomoka muri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umunyamakuru Jimeshu kandi bakomera uri Goma amubaza uko byari byifashe. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare ba SADC. Izo ngabo rero zari zikira ahangaha gusa mu minsi yashize ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma hari zimwe zagiye, ariko hari n'abandi bakira ahangaha mu mujyi. Ari byo icyo gikorwa cyari cyateganyijwe gukorwa uyu munsi. Abo basirikare imibare dufite yagaragazaga ko bari hagati y'150 ndetse na 200 bari bakiri ahangaha mu mujyi. Gusa ntabwo ari bose, kuko mu kanya navuganye n'umwe mu bavugira M23 ambwira ko atari bose, ko abo ngabo bagenda uyu munsi ko ari abari bafite ibibazo byihariye abarwayi, ndetse harimo n'abagore abasirikare nabo batwite. Abafite ibibazo byihariye nibo bari bugenda uyu munsi. Ntabwo byashobokeye ku rundi ruhande itangazamakuru kubikurikirana cyane. Ni abasirikare bamwe bo muri Malawi, abo muri Afurika y'Epfo ndetse na bamwe bo muri Tanzania bateganyijwe ko bagenda uyu munsi. Hari amakuru yakomeje gusohoka agaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byohereje ingabo aho ngaho muri Kongo, kitifuzaga ko ingabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba byabaye, habaye iki? Ese impamvu batifuzaga ko izo ngabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, waba uzi impamvu zabyo? Murabizi ko M23 ikigera hano mu mujyi wa Goma ntabwo yagerageza kwiyumvisha neza uburyo ingabo z'amahanga ziri ahangaha muri Kongo, kuko mwagiye mubibona no muri interview zitandukanye abanyamakuru twakoreye ahangaha mu mujyi wa Goma. M23 ikigera ahangaha yo ntiyemeraga ko ingabo zose z'amahanga zikomeza kuguma ahangaha muri iki gihugu. So Afurika y'Epfo kuba yari umufatanyabikorwa wa hafi wa guverinoma ya Kongo cyane mu bya gisirikare nyine binyuze muri SADC, ntekereza ko no kuba u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakomeje gushinja u Rwanda kuba rugira uruhare rwa hafi mu ntambara zo muri Kongo. Ntekereza ko ibyo ari bimwe mu byatumye Afurika y'Epfo itemera ko ingabo zayo zinyuzwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ariko aho ngaho urabona ko nta andi mahitamo bari bafite, kuko inzira y'u Rwanda ubu ngubu ku muntu ujya mu bihugu by'amahanga uri hano mu mujyi wa Goma ndetse n'uri mu mujyi wa Bukavu, inzira y'u Rwanda niyo yonyine ishobora gufasha umuturage kwambuka ajya mu bihugu bitandukanye. So ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu wenda zatumye Afurika y'Epfo ivuga ko yanga ku rundi ruhande ko abasirikare bayo banyura mu Rwanda. Hari ubusabe bw'amahanga bw'uko ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyakongera gufungurwa kugira ngo habeho korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ndetse na Afurika y'Epfo yari yifuje ko ingabo zayo zacyurwa binyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Impamvu icyo kibuga kitaratangira gukoreshwa ni izihe? Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko hari ibintu mu ntambara byangiritse cyane kandi bikenewe kongera gusanwa bundi bushya. Ubwo n'ikibuga cy'indege ntekereza ko kirimo
kuko M23 ikigera mu mujyi wa Goma hari abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abasirikare bamwe ba SADC n'abagize imitwe ya Wazalendo bakomeje kuguma mu kibuga cy'indege, naho habereye imirwano. Kuba hari ibyangiritse mu kibuga cy'indege ni zimwe mu mpamvu ubu ngubu M23 idashobora kwemera ko icyo kibuga gifungurwa, kuko hari ibintu bikirimo gusanwa. Na mperutse kuhagera mwa kino cyumweru gishize, ntekereza ko ari kuwa kane, nsanga hari ibikorwa n'ibyo biri gukorerwamo. Bari kugerageza gusana kuko hari ahantu hagiye hangirika. Ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu zituma habaho gutinda kw'ifungurwa ry'ingendo mpuzamahanga ndetse no gufungura ikibuga cy'indege, kuko nko ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa Goma byaratinze, ariko ho mwabonye ko mu cyumweru gishize byabaye. Ubwo ibyo nibirangira, ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma gishobora gufungura, abakora ingendo zabo bakajya banyura tena ku kibuga cya hano mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, avugana na Edi Rwema. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakozi ba leta ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize babonye ubutumwa bwa email bubategeka kuba bavuze ibyo bakoze mu cyumweru gishize kuri uyu wa mbere igihe cy'isa 5:59 z'ijoro mu masaha yo mu burasirazuba bwa Amerika. Bimwe mu bigo bya leta y'Amerika byabwiye abakozi babyo kudasubiza ubwo butumwa bwa Elon Musk ushinzwe ibijyanye n'ivugurura ry'imikorere y'inzego za leta. Fidel Niyongabo. Ibisata bitari bike vya leta vyabwiye abakozi bavyo kutishura buno nyene ku vyasabwe n'umuhanuzi wa perezida wa Amerika Donald Trump, Elon Musk, vyo gutanga urutonde rw'ivyo bakoze mu kiringo c'indwi irangiye bitaruko ngo birukanwe. Ni mu gihe umugambi wo kugabanya ibitigiri vy'abakozi ba leta ubandanya gushirwa mu bikorwa. Abategetsi bagenywe na leta ya President Trump mu biro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire barungikiye abakozi babo ubutumwa bwa email bubamenyesha kutishura ubutumwa butari ubw'abakuriye mu kazi. Ikimenyetso c'icuka kibi kiri hagati ya bamwe mu bagize leta yabo mu mugambwe w'abarepublika na Elon Musk, umugwiza atunga tunze kurusha abandi ku isi. Uyo Musk ariko agerageza kugabanya abakozi ba leta b'abasivili 2,300,000. Umuyobozi w'ibiro FBI Kash Patel yagenywe na President Trump yatangaje ko ibiro ayoboye ari vyo bijejwe kugenzura ibintu vyose bikorwa n'abakozi bavyo. Hari mu butumwa bwa email yarungikiye abakozi biwe, itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kubona. Elon Musk ayoboye ubushikiranganji bwitwa DOGE. Mu ndwi za mbere za leta ya President Trump yarirukanye abakozi barenga 200,000. Ubwo bushikiranganji bwemeye kandi guha amafaranga abakozi 75,000 bo mu nzego zitandukanye za leta bemeye guheba akazi kabo. Ni mu gihe hari ukumvikana hagati y'imigambwe uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika ku vy'uko leta ya Amerika ifise ideni ry'agaciro ka triliyoni 36 y'amadolari yo kuri nyungu mu mugambi wo gutunganya gushasha leta. Uburyo Elon Musk ariko avyifatamwo vyaranebaguwe n'abantu batari bake, muri bo harimwo abatora mu bice bimwe bimwe vy'abo mu mugambwe w'abarepublika. Ni nyuma yuko Elon Musk mu butumwa ku rubuga rwiwe X atangaje ko umukozi wa leta atazokwishura ubwo butumwa azobonwa ko yatanze imihoho. Ubwo butumwa bwa email buvuga buti: nibihe waranguye mu ndwi irangiye. Ubwo butumwa bwavuye kuri adresse y'ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta OPM. Yamara ubwo butumwa ntiburimwo igabisha rya Elon Musk ryo kwirukana abakozi. Bamwe mu bategetsi barakiye neza ingingo ya Elon Musk. Ed Martin yagenywe na President Trump kuba umushikirizamanza wo ku rwego rw'igihugu mu gisagara ca Washington DC yarahayagije Musk n'ubushikiranganje ayoboye DOGE mu butumwa yishuye akoresheje email. Yamara abategetsi bo mu bindi biro vy'ubushikiranganje bujejwe ubutungane babwiye abakozi kutishura ubutumwa bwa email bwa Elon Musk mu gihe barindiriye guhabwa ayandi mabwirizwa. Mu butumwa ku rubuga X, urunani rukomeye rwa sendika z'abakozi ba leta rwatangaje ku munsi w'Imana urangiye ko rutibaza ko Elon Musk afise ububasha bwo kwirukana abakozi tazoba bishyuye ubutumwa bwiwe. Ubwo runani rwatangaje ko ruzosaba icese ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta gufuta ubutumwa bwa Elon Musk.
tujye mu Burundi mu duce tumwe na tumwe tw'icyo gihugu abahatuye bemera ko abagore cyangwa se abakobwa bari mu mihango bashobora gutera umwaku. Ibyo bituma abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari mu mihango bibasirwa na bagenzi babo b'abahungu. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. none twosha dutera mukoshi gute webwe abakobwa ubashikirire abakobwa bazanye kurondo indongera ntera kama umuntu wose w'umugabo ari mu ntara ya Makamba ahaturi abonye umugenzi wari mu bitinyanka n'agasabune kamota n'agaparufe yo kamushikiriza kakamugurira. Abo n'abakenyezi b'Imakamba bariko bariyamiriza abagabo bavuga ko iyo umufasoni ari mu butinyanka atera umukoshi. Nigihe twashaka kumenya ukugena bigeme bo mu mashuri atandukanye y'Imakamba bibagendera mu gihe c'ubutinyanka. Muri kahise ubutinyanka bita imihango y'umwigeme, ukwezi, amaraso canke gisibya, cari igihe umwigeme canke umupfasoni yafatwa nk'uko ashobora guhumanya iki canke kiriya. Ntafatiro Patrice umuhinga w'ikirundi c'abarundi aratanga imiziri imwe. Umwigeme ari mu butinyanka ntiyakaminka, aricyo gituma bavuga ngo ni ubutinyanka, ngo zaca ziteka ntizikamwe neza, ntiyaterera amata ngo ntiyaheza ngo arete, ntiyaja gusenya kuko abakobwa bagiye gusenya niho baca bacana ingeyo. Umwigeme ntiyaja kwahira kuko hajya bivuta ngo ubwatsi yahiye bwuhava butosekara. Abakenyezi baganiriye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika imuguti Makamba baremeza imwe muri iyo migenzo. Virginie Kiragwanirwa afise imyaka irenga 60 byaramubayeko. Egome natwe wacu nka yariho ndi mu bitinyanka sinayegera sinakama kuko ngo yaca yihumana amata uri mu bitinyanka sinatereye uyatereye ntiyatoka ntiyaca yafuba amavuta ntiyareta yaca biba ibintu by'ibitumbatumba. Urumva umukobwa yinjiriye umuvyeyi yavyaye ari mu bitinyanka, kira kwezi uko agiye mu bitinyanka ya mwana haca haza ubuhere bugahuhera mu maso. Nyina w'uwo mwana atabimenye ngo yari mu bitinyanka ngo amusige nyamavuta, yaca aza kurondera ikintu citwa gahama niko yaca amusiga. Everine Niragira w'igisenyi Makamba arongera ko mu gihe co kugana urwagwa no mu kurima bimwe mu bitegwa hari byazirana n'ubutinyanka. Hari twebwe kare tugikura warakanye ibitoki ariko kugana ukegereza gusa impande y'intango carazira yuko ushira make mu ntango canke ngo ubetere uri mu butinyanka, kandi ntiwashobora guca nko mu murima w'intori aho umurima w'inyanya. Nivyo nakumva vyazira nk'inyanya naho cabe gitumbwa mengo ugisuze ko amazi yashushe intori uko nyene. Iyo uciye mu murima w'ibiyoba naho wabuhumanije kuko hageze iyimbura wasanga atakiyoba na kimwe cagiye ko. Nafatiro Patrice yongera ko mu gihe c'imisi mikuru umwigeme ari mu butinyanka ataja mu batamba yacashirwa mu bagumiriza abatambyi. None ubu iyo mihango yoba yaraheze habanamba. Ufatiye ku mazina bita uwo muhango wo kuja mu kwezi birumvikana ko hagikoreshwa imvugo z'inkikiro. Mu gihe umwigeme aba ari mu butinyanka ntibadudurira ko. Bamwe mu bigeme b'abanyeshuri twaganiriye ntibaratahura ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi, bigatuma mu gihe c'ubutinyanka usanga bigunga. Mu mutima n'amahoro ndonka uwo munsi nari kuvuga simvuga, hari igihe ndumva aciye ngira nk'ingorane nkatinye nuko nogira nko nuja nk'umubana ukamenga biramara make. Hari igihe usanga umengo sihuri umengo ubwenge bwagutakaraye ukaca usanga uri kwiyumvira ibitari vyo kubera nyene usanga nyene ndiko ndaribwa. Hari n'igihe bishika nyene bikaza nyene ibintu vyinshi bikantera n'ubwoba. Iyo umwigeme agiye mu butinyanka atavyiteguriye bikigaragaza ku muzi aba yambaye canke abahungu bigana bakabimenya, bituma umwigeme aja mu ruhagarara. Bishitse nko ku munyeshuri kanaka atiteguye barabacwenga kandi ntibibaha amahoro, uramaramaranye ukaburayo ja niyumva. Eka niyo umwigeme agiye mu butinyanka ubwa mbere, bamwe muri abo bigeme babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bagira isoni zo kubibwira abavyeyi babo. Batinya reka hari igihe utinya kubivuga. Kimwe gusa nabwiye mukuru wanje acarambwira ukuntu nobigenza, canongera arabwira n'undi muntu we tubana acarabimbwira ati naje ibi byaranshikiye ati kandi ni kugaba ati maze kubona bene ivyo bintu uragaba ukirinda.
uko batabibwira ababyeyi babo niko batabyubahuka iyo hageze gusaba uruhusha kugira ngo batahe bivuye kuko bataba bameze neza mu magara yabo. Uyu mwigisha aratubwira ukugenda amenya ko umwigeme asabye uruhusha ari mu butinyanka. Hari igihe baza kudusaba nk'impusha ngo bashaka gutaha babaza ukuntu bagwaye bakabura ivyo bagusigura hama nyene ukaca wiyumvira ati birashaka uyu muntu bafise ikibazo kanaka ukaca muri ubwo bisha agataha. Kenshi tubimenyera muri ivyo bihe. Abahungu bo bari n'ubuhinga bwo kumenya ko umwigeme ari mu butinyanka. Uyu munyeshuri aratubwira ibyo ahora yumva kuri bagenzi we bigana. Uko ndama ndavyumva hari igihe baba bavuga twebwe uyu mukobwa aduciye inyuma iyo agwaye turavyumva, hari igihe ngo amafigo ngo yakeduka. Rero n'abandi usanga babirabira mu maso canke mu nzara bivana bene abahungu n'ukuntu baba baravyifashiyemo. Kandi hari n'igihe usanga abahungu barumvise karya kanuko kabo usanga baranukiye ubwatsi umuntu birashikare muri vya bihe vyiwe. Kumenyekana ko ari mu butinyanka biba intanduruko yo gutunga urutoki n'abahungu bamwe mu bigeme bikabatuma gusiba ku ishuri. Abo bahungu barafise insiguro zitandukanye bahuko gukumira umwigeme ari mu butinyanka. Aya mwico gihe je canamumva impande kubera namumva impande nyene nyene usanga hari ibintu nyene usanga nyene ko nyene mu gihe umaze kumubona kwa maraso barakunze kubivuga ngo umugema ari mu butinyanka ngo imikoshi irabaho kubera nyene hari usanga imibiri itagenda neza agashaka ko mubikora hanyuma mu gihe ari mu butinyanka urumva ko yoca twarinda. Uyu munyeshuri we yemeza ko yabigendereje asanga ibyo bavuga ari byo. Kubera arashobora kuguca inyuma we kubera utabuzi yuko yagiyeyo hanyuma nawe aragiye kwisiramuza akaca guca inyuma we utabizi umva kukirukire bica bigorana. Abakenyezi twahuriye mu Imakamba babona ko iyo ngendo mbi yo gutyoza abakenyezi n'abigeme ko bakwiye kubiheba. Uyu ni Joseline Bucumi w'imugutu Imakamba. Abantu twovuga yuko umwigeme ari mu bitinyanka atera imikoshi, ivyo bintu ntihagire umuntu n'umwe wo mu Burundi azosubira kuvuga iryo jambo. Mbere wo kumva bivuze yohabwa igihano gikomeye kuko yaba umugabo n'umukuru w'igihugu yabonetse kubera hamanje kuboneka ibitinyanka. Virginie Kigwanigwa nawe w'imugutu yabwiye Ijwi ry'Amerika ati umukenyezi ni kirumara ntibasubire kumutuka. Bobahanura kwirinda kudutyoza. Twebwe nta mukoshi dutera kugwiza. Yataba abagore nta muperezida aba yaravuze. Umuperezida yavuze ku mugore. Sinamutware wese watwaza indege yakomose ku mugore. Umugore mbere hinge mbere nkoma amashi umugore azana. Muganga Idi Ndiho Kubwayo wo kw'ivuriro rya Gatabo asigura ko ajya amaraso aza mu gihe c'ubutinyanka atari micafu na gato. Asaba bigembe kurushiriza kugira isuku ku munsi w'imihango kugira ngo birinde akamoto kabi kaza muri ico gihe kandi kugira ntihaduka indwara mu bihimba byabo by'irondoka. Abahungu kandi bomenya ko ubutinyanka ari igihe gisanzwe nk'ibindi ko kuba kumwe n'umwigeme bitomutera imikoshi canke izindi ngorane. Mu gihe naho umwigeme yoba yumva atameze neza yo kwitura ivuriro bakamuha imiti kugira ngo ububabare buva ku gutakaza amaraso buhere hanyuma bandanye aja ku ishuri. Urakoze Thierry Venda yishimiye ni hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.